yararokotse atanaho umuzimu yaze rimwe gusa kubera iki ingeso z'umuntu ibikorwa akora nibyo bimuvugira kandi ibyo uraze ko bifata muri segiteri nyinshi nimwe nakubwira cyangwa umuntu ntaco bimaze ngo nk'ubu doye imaze iki ngo ngende ndarata ngo ndi mu journaliste ngo mwiza kandi ntariwe ahubwo mu gihe no bandi abantu bonyene barashobora kwibana ati uno muntu ire professionnel cyangwa ni umujournaliste mwiza muga ntibikane ngo ngere muri bisi ngo nce nkura nk'amakarata ngo mwabonye ngo yaje ngo umujournaliste ngo kuko no nkora ibintu ibyo rero nivyo Imana yanga bijya rero byo kwikorera intebe kano kwitwara kugira abantu babone kugwa hasi kugenda na Bibiliya hari n'abantu rero bagenda mu Bibiliya ngo yereka ngore shango jewe umva ukamenga kwigendana mu ntoki kwiraza ku musego n'abandi baziraza ku musego ngo ni nk'inkota Bibiliya wo iraza ku musego atajambo riri muri wewe umuntu akaza kanayigutwara urumva ntunavyumva nuko were cwanura abantu no gusa niyo Bibiliya kuyisoma ku reka ntivuze ngo duse na Bibiliya ngo cumenga ndiko ndahagarara kugusa n'igitabo habwo reka duse n'icanditse muri duse n'ijambo ry'Imana dukoreshwe n'Imana dukoreshwe na mpweme humekera muri twebwe urumva gusumba kuvuga ngo reka niyerekana uko abantu umfite abantu bakino gihe turishushanya bitugeze mu bihe bitebwa umuntu ashobora kumara n'indwi mu mashengesho kandi araya fentaje ukibabuza estoma ho tumye wirira ubugari ngo umererwe neza ubyibuhe nk'abandi ukamara indwi wisonze nkuko menga Imana umve kano kantu nkuko menga Imana iri hajya wewe wiyumvira yuko iri hajya wewe usengera ukamenga n'Imana kandi kenshi abantu bafise zino kuno gutahurandana gutwenza nabantu uzosanga amadini yabo avutse nejo je hari n'amadini imbere avuze kubera ari ya kera afise ibishitsi kuva kera umenga yo bafise rezo mugo umuntu araje arashinze idini ntana imyaka 5 irahera acha kumvisa yuko iwabo ari hoho harona n'ahandi nagiye jo boneza numva ngo kera ngo turi hariya mwisi reka mbanze nibutsa abantu yuko burya mission principale Imana yari yararemeye umuntu kugira aze hano kwisi waruyize kwari ukuyihimbaza ariko iyo ukurara abantu ubuzima tubayemwo hirya no hino niki ntabwo turiko turaca mu murongo w'Imana yaturemeye bakunzi mukurikira Ndufacom TV ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro HIMBAZA TIME ikazo mu kiganiro turi kumwe n'umutumire hano nibimbere no kumuvuga mu izina reka givugire reka wa mukobwa utazotuma bampishana kweri kutamvuga mu izina aho kuboguhishana y'amaro ya oya nakona kantu nyene duharaye hano hanze mwihinguriro tuvuga ati batazampishana kubera ko tutamvuga mu izina je ndi umuntu asanzwe nkuko babibona kayemwe oya ivugire ibindi ndaza kubivuga ko hanyuma umubaze ni dondore ego bakunzi ba Ndufacom TV bakunzi ba Himbaza ni Himbaza ego HIMBAZA TIME baramaze kukimenyera abadukurikira barakiza ariko reka ndakibutse ndabibutse yuko ari HIMBAZA TIME nitwa ndi kuri Leonce the son of God Dr. Walove aka DICO nayo dekanda nuko niba kutambwiye kubisa amazina nka yose ngo nzane carnet Simesha wari washizemo nayo ibisokuru nkavuga kugeza kuri basogokuruza kuri generation ya kangahe ni nini cyane kabisa ni nini ndagera nko ku 8 ubwo ntuco bimbaza kubera ari je ndabivutse ako ndagera nko ku 8 eka tuzobironderera ikindi kiganiro ivyo kabisa akunzi mudukurikirana gituma navuze ko yunto muvuga mwizina aye kugira ntangure kwicara hano no gufata iyi microphone afisemwe uruhare umunsi wa mbere niwe yambwiye ati bitangura uko bigenda uku ashobora kuba atabyibuka umukobwa je ntagira nteranye n'abantu nagira mbeshe umuntu nazanzwe cyane rero umunsi ni ibintu bidasanzwe kubona umunyeshure yahamagaye umwigisha kugira ngo amubaze ibibazo rero banabimenye no musi rero ntabwo ukira umunyeshure kuko amaze iminsi barabahimbaza ngira muri ko murabona yuko anyway nkuko ntagateka reka basinda kwita umukobwa wanje sibyo ariko barabona yuko umukobwa wanje ari karabikora ari karabyitwaramo neza
ariko kandi naho mubona kumbura yo batarabigorora ibyiyumviro n'ivy'iwanyu n'impamvu kenshi kwama twabasabye ati kwama twabasabye duti nimutanga ibyiyumviro vyanyu kugira tumenye ibyo twokosora nimba hari nakandi kantu kumbura babona utaragira uko babishaka bakavuge ni buke zobandanya ugakosora ariko kandi banakavuge suko batubwire so urakoze kunyakira urakoze no kunyubahisha imbere y'abantu bawe twese turacarondera ubumenye ntaho turagera anyway ariko buke usanga twageze ahandi hantu sino muri Ndufacom ni muhira nanje ndahakunda nari ndahakumbuye kwakirwa n'abantu banje kabisa kuntu mama anadufashe neza nubwo atagafana mwana oya gafanta ntugire ikibazo uraronka muganya dafu ndaze hari ahantu hari karabidutegurira cyo ugenda hariya muri direction dazi kuri uwo ngaho ushitse hano atawimiriwe ariko mu nkundenda namuramutse umusaza deje mukuru wa Ndufacom ebana turanagukumbuye kabisa everywhere you are aho uri hose musaza turagukumbuye umwe mu batama mu papa ariko arabikora neza ndanamutashe dafu wa Ndufacom mwe mu mama nawe ubona babihagazemwe neza ariko ntashe na team yose ya Ndufacom n'abakunzi bayo twizera yuko mumeze neza ego bose gatanu kuri gatanu ndazi bariko baragukurikirana kandi ndazi barakumva saluti soje to everybody yeah kare twinjire mu idonido y'ikiganiro mbega DICO usanzwe ukora ibiki mu buzima bwawe bwa misi yose bimwe nabivuze sinzi ko ari ibyo ariko sinzi ko ari wo mwuga wawe sinzi cyane ko wabikoze nyene kome bonne action shana nicyo kibazo narinda citeze bonne action byose rega ni bonne action ariko gusa umaze gutahura umuhamagaro ugatahura n'icakuzanye ku isi ya bonne action urayikora ariko ugasanga yaherekejwe n'ikintu no kwita nka profession ugasanga bya bintu rimwe na byo usanze wabigize akazi hanyuma mu kazi ka mu buzima bwa buri munsi basha nkora iki ni wasa n'uwabivuze ariko gusa hari n'utundi tuntu umuntu abakora ku ruhande ariko je ntabenshe imbere n'inyuma ubuzima mbayemwo bumatanye cyane na journalisme ariko novuga ngo ni journalisme isa niyagutse kuko uruhande runini mba no muri communication nayo urazi ni ikintu kinini cagutse ariko nubwo buzima mbayemwo ubuzima bwanje ntanabeshe ahanini buri ku ma social medias buri mu gutuma tumanako kwahanaha mu ma company canke mu ma organisation ariko kandi mfise n'ibinyamakuru nkorera byaba byo nkora hanze nk'akazi ariko n'ibyo wanje n'ubundi nanje mba ndiko ndakora umva yuko nuvuga n'ivyo bintu nkora ariko kandi hariho ndi no kwishuri arakana nibagende kwishuri nasubiye kwishuri kwiga ndiko ndiga ivyo bita relationship counselors ni mu Kirundi navuga ngo ni n'ubumenyi bushingiye mu kibano ariko kandi buhagaze cyane ku vyingo n'imiryango n'urukundo mu bantu nivyo ndiko ndidondora harako navuzemo ngo Dr. wa Love ntabwo arakantu ushaka kuvuga gusa nk'agatazirano ahubwo ndiko ndaraba uburyo nshobora kuvyiga neza ku ishure hanyuma nkaba ni nkono kuta nk'umujyanama mu bintu bijanye n'urukundo uzobana abantu usanga bahanura ingo mu ngo amakupre none urubatse ngira babibonye ariko ndamutse nubatse ndi mu bagabo batosiga impeta muhira ibyo bintu ariko niyo mpamvu ndakarengera ngo ni wubatse hariho nabubatse ibyo maze kubona batakamba niyo mpamvu ngo nuko tumvise akantu naremeje kuvuga ndamutse nubatse ndi muri babagabo batonyegeza impeta muhira ndabikunda vraiment ndabikunda mbanye nk'umupapa ariko atembera abantu ukabona uravye intoki hariko impeta niki imana inamfasha bijya bintu ndabikeneye kabisa rero nshatse kuvuga sindubaka ariko kandi nk'umusore abari karagenda akura imyaka itangiye no kuba myinshi izo ndoto ndazifise sindabitegekanye ariko izo ndoto nari kwikubaza ariko bireke mu buzima musanga barumbaze ngo nkora iki hanini nivyo mugurumva yuko ndacaronderaho n'ibindi nshaka gushirako abadukurikirana baravyumva ko uyu muntu afise vision iri vaste iragutse vyo ibyo nifuza kugera ko nibyo binini gusumba ibyo nagezeko nibaza ko bakurikirana keshi réseaux sociaux za Facebook YouTube ndibaza uramaze kwandika izina ngo dukunda kuvyumva ngo kwandika izina ndibaza barakuzi uko kanoroje nakazi ubu udiko ubona ngaha aracavura
seriously jewe nta hantu ndagera kabisa iyo ndanahuye n'abantu bavuga man urarenze ndarenze ntarakora sijanza naco reka umuntu mutima baravuze naco wambaye kirezi ntamenya ko cera reka naco kanemera ko gateka unteye nawe ndakwifurije gutera ikirenge mu canje nimbutana kirenga Alleluia amen reka twinjire idonido mu kiganiro ni mu kiganiro himbaza time mbega iyo wumvise guhimbaza Imana wumvamwo iki wewe guhimbaza Imana ntabwo uburyo nshobora kubisiguramwo nshobora kuvyoriyanta mu nzira y'abantu bacabona ko menga ni bya bintu abantu bamenyereye by'abakizwa abapantekote abaporoti ariko je iyo bavuze guhimbaza Imana hanini sibyo mba numva kuko everyone umuntu wari wese hano kwisashobora no guhimbaza Imana ahubwo ntaranavuga ico numva reka mbanze nibutsa abantu yuko burya mission principale Imana yari yararemeye umuntu kugira aze hano kwisi waruyize kwari ukuyihimbaza ariko iyo ukurara abantu ubuzima tubayemwo hirya no hino niki ntabwo turiko turaca mu murongo w'Imana yaturemeye ndaguha akarero nawe wahura nakijijwe wanashaka nwe nukijijwe je ntabwo nkijijwe mu nzira abantu bavugamwe yuko abantu bakijijwemo gusa ndakijijwe mu nzira je ntahuramwe y'umuntu abakijijwe navyo twovyinjira mu kabidusigura neza sinkijijwe nk'umuntu kuvangwa asenga ngo hanaha ngo kunahangwa ngo kwabanaka ngo mbega ngo asengera ngo kwa Paul ngo kwa pastor no je nta nishengero mfise nta niryo ntegekanya kugira mugabo ndi mu bantu bafise adresse simvuze ishengero nyene ishengero adresse yawe none uri umunomade nta shengero ugira ubarizwamwo ishengero rero akantu k'amashengero nasanze kwihambirira ku ishengero cyane nk'ubu ngo nze ngenda mvuga ngo bumva ngo jewe ngo nduwo ngo muri gerizode zame nirinjemwe barambabarira ngo urumva ngo jewe nduwo muri Mineva Pantekote ni naho nanakuriye urumva sometimes nasanze bishobora kuguteranya n'abantu cyangwa bikakubroka ku mavision yawe ariko ndafise ukwemera ko muri jewe gutuma nemera Imana yaremye ijuru n'isi mbibyo nenda bivuze umbajije iki twari tugeze ku bijo byo guhimbaza Imana mugari kandi ukira hari akantu kiri ngaho ntibagira banze ndakakubaze wavuze ngo amashinga yakubroka muri binini unzanya aho hantu hari ikintu nciye niyumvira no kubaza ni ntunze ko ni Jesse broka reka ayo mashengero kuko ndavuga yuko muri rusangi abantu bashobora gusanga amashengero hakubabera agakiza yababereye ahubwo intambamye dasanzwe en general ikintu mba no kubaza hari nk'amashengero usanga uyu munsi je sinzi kuntu nashaka ubintahuza nanje nimba wo bitahuza kuntu ushobora gusanga uri mishengero nimba uri muri korali uri mu protocol uri mu giki canke ugaca basubona bakubwira ati gashengero ukazojayo nimba uri umuririmbyi ugaruka baca baguhagarika none eske ivyo biva kuki none ako kantu rero ako kantu genda nakagwanya kabisa unyibukije yaje wundi hari umuntu twayaze w'umumama yari afise umukobwa wiwe ari mu bigero ageraje kurongorwa ashamvuga hasenga ntaco reka ndahareke hanyuma umukobwa kwikundanira n'umuhungu ashimana n'umuhungu adasenga muri gwa rushengero ariko arasenga mbere anasenga mu baporoti je niho ndavuga abaporoti mbere ko ndavuga abantu bita bakizwa sivyo okay abakizwa muri rusange muga kwitwa ngo reka ntange nk'akarorero ibaze nk'ubu wewe mama wawe abavyeyi bawe ndimo ari abapantekote hanyuma ugaca kwikundana n'umuhungu wo muri fekabo ni na eglise iri proche cyane na pantekote uravye ukaraba n'uburyo zagiye ziravuka ziregeranye cyane ari amagize bita za batiste na za pantekote ziri proche cyane abantu begeranye umusanga ari se wabo wundi ubundi usanga ari umuhungu we w'imfura n'ibintu bimwe urumva gusa none amugusa nibaza ko karorero ugaca usanga wewe wikundaniye n'umuhungu muri feka bari mu pantekote muhira barakugwanije baravyanse kugeza n'igihe ibintu byo bavyirengagije uwo muntu bibaza byagenze gute bibaza hari inze hagera igihe aja kurangwa kuba yarasinya hari umuntu aba yikundi umuntu avati jewe mwica mwagira neza abana ubukwe bwiwe abavyeyi biwe ntibigeze bagiramwe ukuboko ntibigeze banabuzamwe bamuhoye ngo umusore amurongoye ntabwo ari uwo mwidini giwabo c'est bizarre ivyo bintu biri bizarre ndarekana gwe kubyo biri bizarre ariko ubwo ni jewe je niko ndabitahura undi abitahura ukundi kuntu nabazoza avuge canke atangize n'inyigisho ziwiwe nukuvuga ngo reka nibutsa abantu akantu gato je navuze ko ndarasenga kandi ndobaha Imana kabisa indinde no kurogotwa nasi wotubwira aho winjirira
oya kwinjirira navuze ngo nta naho nza kuvuga kuko je honestly nta naguhenze dimanche urashobora kumbona no muri Pentecost no hasengera why not urumva dimanche urashobora kumbona ndi muri Pentecost nk'ubu dimanche nasengeye muri Minevame Sibanga ubu ndiko ndabona iyi dimanche nshobora kuzoba ndi muri Tangiz Generation ni kwa Apostle King Diedone urumva kubera barantumiye muri gerizode zame naho nyene ndi mukuhaja vuba ntumfate nk'umuntu agoma yangara mu magirize kubera hari abantu basomye umurongo nayo muri Bibiliya ngo nimwe muyinyerereze ngo imwe muyinyerereze hari n'ibindi nukundi n'ijambo nabonye ntosubira ngo bavyita ngo mu magirize niki ahubwo je Imana yampaye ukundi gutahura kuvuga uko ntabwo ugukizwa kwa nyako ari mpaka ngo uri mu idini runaka icura cembe kuregwa basi muguka usahure nka kuryo muhiri wanyu hataha nko ushatse uja kwa tantine uragenda mugufise muhiri wanyu nyene utaha ico rero uraza bahisemo nukuri ndabikunda kandi wanashaka ngo navuze kujya kugumuyerera sivyiza mugabo buryo umuntu yarenze ahitamo nko bakavuga ati nzoguma hanaka hari impamvu runaka yatumye ahitamo je rero umwanya iyo reason itaraza bandeke nibere muri ubwo buzima nanze ugo muntu muga ntiwatubwiye ukuntu vyaheze uwo muntu ya kopera navuga ya miryango cameraman se nabivuze navuze yuko urubanza hageze igihe rurakogwa barabana nk'umugore n'umugabo ariko abi wabo n'umukobwa batigeze baza muri ugo rubanza muri batasinya abavyeyi none vyaciye bigenda gute bagirana bataje ngo bashike nukuva uno munsi ahavura gusa umbajije kanu nukuva uno munsi abo bantu babiri bameze nk'ibicibwa mu muryango wabande nimba wankurikiye bameze nk'ibicibwa mu muryango wo kwabande umuryango wo ku mukobwa umuryango w'umukobwa niba bameze nk'igicibwa sibo banse none ko oya bameze nk'igicibwa mu ya okay voilà ni igicibwa mu muryango w'abakobwa kuko abavyeyi nibo bari bansi yuko atorongoga aho hantu nico rero mbone ko navuga ati none kandi ugakarurira fo kumva yuko nk'imiryango kandi bireze rezami ibintu sindi ko ndabivuga ngo nihenure ku bantu canke ndabahe inyigisho of course ndazi mu ma comment arabazova ati none no webi nabintu azanye wo muhungu niki je nta na Bibiliya ndaje kwiga ntabwo nta nyigisho ico bita evangelization ndajamwo mugabo ndi mu bantu basoma ibitabo nk'idocument ntabwo ngire mpindure inyigisho zabo canke ukundi gutahura abafise mugabo ukuntu kuri kuba kuri muri societe reka ndaguhakarorera uriyumvira ukuntu nk'ubu abantu kubera bireze maze iminsi ndabibona ushobora gusanga imiryango yaracanyemwo urumva bapfuye ibintu by'amadini nk'ubu wewe ukaba uri petite sœur wanje nkakwanka kubera ko wanse kuja gusengera iwanje je nkaba ndi apotre wewe uri mutoya wanje nkakobrije kutekereza gusengera nkakobrije yuko utegereza gusengera nanje ahantu nsengera nkuko menga Imana umve kano kantu nkuko menga Imana iri hajya wewe wiyumvira yuko iri hajya wewe usengera ukamenga n'Imana kandi kenshi abantu bafise zino kuno gutahura ndanagurwenza nabantu uzosanga amadini yabo avutse nejo je haro n'amadini imbere avuze kubera ari ya kera afise ibishitsi kuva kera umenga yo bafise rezo mbwo umuntu araje arashinze idini nta na imyaka 5 irahera aca kumvisa yuko iwabo ari hoho haruna n'ahandi nagiye jo buneza numva ngo kera ngo turi hariya mwisi my god baba barashize Siyoni ni bakiri mwisi aho mwisi aroza bavuga ari ni muri yandi madini idini ryose ritandukanye n'igiwabo ni mwisi ibi bintu biriko birateranya imiryango nza abantu bankanye no munsi bapfuye bino hari n'abantu batunga abantu nkuba mukuye ruguru agacashika muzana ati wewe catugeze bijya n'intuzeya bijya bavyita ntuzeya ati wanse rero bijya bavyita gufata ku nguvu n'umukozi wawe afise droit yuko wewe nimba sanzwe uri mu Katolika nibisigura yuko acategeza gusengera muri Katolika kandi yahora ari mu Pentecost never hamico kintu watukiri ngaho nyene kuri iki kintu nyene kukuntu wasama eglise atagenderanira none biva kugasanga sinirwa ndavuga amashengero hari umuhera fwa passe yari niwe yari karatubwira ati kera hakiri kanguro ko bigeze kuba bafise urunani rw'amashengero ashika disiti tugahura amakorare abapastori bagahurira hamwe amakorare tukategura igikorane kimwe ariko umunsi kenshi ntibikunda none biva kuko nk'ivyo bintu aho hari kera ryagwirirana nakubwiye ariko riribonekeza mu gihugu cy'Uburundi cyane mu gisagara ca Bujumbura by'amadini ntiryari bwaze ubu rero rimaze kuza no kuvuga reka ndakwereke ikintu kandi ucugetahura no kuvuga ngo ndakubaze nk'uno munsi buravye amashengero hari nk'ubu je mvuze ngo nshinge eglise nshasha ubona ari ikintu kihe gishasha
nozana abandi batigeze bavuga ntacoro naco noronka reka ndakwerekera sasa uburyo nca ndakironka ico wishuye rega nico mugo uburyo nca ndakironka bisaba ko mpiga inyigisho ziwanje zimeze nk'izihariye kugira nerekane hantu zitari muri bibiliya zishasha nyene uwumva bibiliya ni ijambo rinini arashobora no kukwereka ahantu vyanditse ariko akabikwereka wewe avyenterprete ukundi kuntu kwiwe uriko uravyumva ntegereza guca mpiga kandi kantu kantegerezwa kuntandukanya n'abandi bose ni nk'ico no kwita bino abanyarwanda bazanye ngo agatwiko mu biroke voila mu kirundi roterme adéquat akabijya ntegereza kuzana akantu kakabijya kiwanje kugira nerekana ahantu ntandikaniye najya amashengero yose mu mvugo ya churches canke y'amadini bavyita amadoctrine nukuvuga ngo uno munsi rero ceda nagira ko kumbura ikintu wari guhava nambatse uno munsi abantu benshi mu mashengero harimo n'abayarongoye bahagaze ku kintu citwa doctrine canke ukwemera kwashizweho n'umwana w'umuntu kubw'inyungu ziwe gusumba ukwemera gushingiye kukwera kukugororoka kwanditse muri bibiliya kugamije gushikana abantu kukugororoka ndakubaza kandi kabaza ugerageje kuraba kera kira amashengero make nko kwari kurabivuga nagira uhamaze kuba menshi niho hari kuba hariho evolution kujanye no kumenya Imana très une bonne question abantu bajije ikibazo ciza gose no kuvuga ngo impamvu y'icyo kintu rero nk'uko mugani wawe nko mu rudandaza ushobora kubona abadandaza benshi bariyongereye muri commerce nka commerce nationale mu gihugu y'abadandaza bariko bariyongera no kuva n'imitaho urumva barabaye myinshi n'iterambere n'ibijanye n'ubutunzi bica bitera imbere ariko mu mashengero ho suko ikimwe niko ndakubwira dusubije inyuma ubwenge tukaraba nk'amashengero ariko aravuga wavyumva nibanyumve n'aba bakuru b'amashengero nta nico ndico tuma ndabavuguruza niko natanga iciyumviro wowe utanishengero byusengera nk'ubo warondera kwiga je niyo mpamvu no ndabarondera ko ni wawe je uzobona naje mu kuvuga ngo canke zindanahatse kubera n'uburenganzira bwanjye no kuvuga ngo ugiye kubaraba ni bamwe hano kudondagura nuko ntayasubiramo ko ati naka arongoye apfa n'ikina naka byagenze gute hagenda haba ikintu kijanye no kwiyonkora hanyuma rero ndakavunaguye cyane sindabyinjira mu umwanya wo havuba munini kandi tuko turakoresha umwanya muto no kuvuga ngo impamvu ukwizera canke n'ivyaha wanashaka kumubona byongera hakugabanuka nukubera ko yamashengero ntabwo ari karashingwa yose mu buryo bwiza nukubera ko abenshi bariko barashinga kubw'inyungu zabo zigamije dufate iterambere rijanye n'amaronko y'inosi gusumba kuyashinga bavuga ngo reka intama z'Imana tuziyoborere mu murongo mwiza sino yaba vyarivye burya mu Burundi nk'amashengero acatu yonyene yarahagije kugira hindure acatu yonyene arahagije none we nk'ubu ndakubaza vugishukuri nta mashengero urabona nka 6 uyakombenye yo bishengero rero none bose ko bose usanga bakoresha bible sico gitabo menshi bagendera gira bagomba abantu boroherwa abantu bari hafi na hafi baronka aho basengera boroherwa kugira bataja kure nk'ubu abenda nk'ubu ugiye reka mfata ahantu di hazard ugiye nko mu Cibitoke ya Bujumbura urumva mpagaze kwa niko ngo koroherwa ushobora gusanga kwibarabara rya kane umanutse gusa ipave hari amashengero 6 usanga kujya 5 harayandi ane abangabanganye ese ubu umuntu yageze kwishengero ryo kujya 5 nimba rubone kugera kujya kane vraiment naho ko hari irindi ivyo n'urugendo runini iyo tumuvuga nka kera hakiriza Pentecote na Katolike harigeze mu Burundi kuba hari ishengero rya Katolike Pentecote izamo gato hatanguye bitwa ababatiste dufati akiri nka 3 ana abadventiste bazamo gatoya nkuko ku ruhande ico gihe basi hari nk'umuntu yashobora kuba aba nk'ikarusi ugasanga yishakira gusengera nko muri Pentecote agasanga za gufata urugendo mpaka ibururi kugira aje gusenga ico gihe haramutse havutse nk'urushengero mu micungararo y'iwabo nubwo baba bitwa nkeka baheba Yesu wagurinda ibyo byarigeze gutera mu Kayanza byarigeze kudushengero gikwa ngo heba Yesu wagurinda for it Imana twagurinda rigoye ani heba Imana kwagurinda urari naryumvise naje narinzi ngo ndiko ndarota Imana twagurinda ku mutanga umuntu avuga ibintu byinshi ukamenga tangiye kurata ndarizi yarigeze kuza mu Kayanza nyage hari yondi ndavuga ati rero ngaha harabaza kumbe ryabaye ahantu hafi yawe je nagiye bakubata oya nubwo ariho narinda ahubwo narahaca muri Nyabije nkaza numva ngo ari shengerere nere ndavuga ati karabaye hamwe karabaye n'ukuri ahubwo Yesu araje n'inzambi rapfutse
haramutse haje ishengero rikorohereza riri mu karere ka hagufi fofo uriko yego ndakumva niko ndabivuga ngo ntwenza abantu ndakumva kumbure wo havuheba kuja hamwe wahoruja kubera ko nyene urugendo barupfunyafunije mugana gwa akarorero nk'ingwisagara ca Bujumbura honye nubwo woza urava mu Carama uze gusenga mu Kanyosha sikure nibyo ico ushaka nashatse kukwereka yuko bitahari uko kubwo kuvuga ngo bayagwiza kugira bayaronke hagufi oyaye ico sico je numva umenga n'ibintu muga vyari kuzana impinduka je ko navyibaza vyari kuzana impinduka kubera ako kantu mbereza ico kibazo umbajije nigeze kukibaza Mutama Apostle Mbayahaga arumva abaza ati bana muze kwa amashengero aguma yiyongera ku bwinshi ariko tukabona icitwa ivyaha mbere ariho byongereje umurinzi kandi ho banankana na nyabapastori nyene bacanye ngo ntibakundana reka mu apostoli bakubwiye ibintu biriho kwiruka hari utuntu twinkokora kwa hato na hato bapfiki nimwe nakubwiye ibiti amaronko nakayashinze isengero bana sigaye fisa abakirisu benshi none kugira abakirisu benshi uri bifuye n'umuntu mva bisigura iki rero hatari rero none niki ubabwira muri kano kanya Fariko hanu jaho nubwo hanwaye nta nubwo reho nashaka ngo tuganire nanje sinsanze byashitse kuko erega jewe sindi mu specialist mu bintu by'amadini ndacara umukirisi umutoya aja gusenga mbere rimwe bikamugora gasiba ariko urazi ko ibi atari nabyo urumva ariko n'abadukurikirana rero numva nanje numva ari umutwaro no hano habaye nivyo navuze gusa ko je ntigera mvuga ibintu bidafise fact nivyo nisomeye mu bitabo ariko gusa igitabo twese tugendera ko je ndagisoma igitabo citwa Bibiliya nubwo acari cyane nagitanguye two ndagerageza gukuramwo ubumenyi rero mugabo rero aho kuri kuraza muri Bibiliya aho nakubwira ngo uri mu nzira nziza Bibiliya nayo no hakana sinze ndanabirote rya n'ijambo ry'Imana ariko Bibiliya nshobora no kuyihakana mu gihe no mashaka kuyisoma nka literature ari abantu bavuga ngo bazi Bibiliya mugabo ari siso de literature bapanze mu mutwe warubi kumva ngo je ngo no kubwira ngo kuva ngo mitangura kugira ngo byashuro Yohana ngwitaho ngo hanango havuga kubide vy'imirongo bijya naco bivuze ushobora kuba byose unabizi ku mutwe ari kugasanga muri society uri kinani warubizi mugu umuntu ataniyazi wa mubibe yizira yandara mu shengero yicara inyuma atanu umuzi ugasanga Imana yimurabye iravuga ati ndafise ikiremwa muntu naremye kandi nishimiye kubw'ingeso yacu nziza ubuzaho kandi hari ikintu nyibukije hari umukozi w'Imana umwe yari karatubwira more kuri ibintu bijanye no guhino n'amashengero ku kintu bitubwiza bw'Imana ati umunsi abantu mu mashengero guhimbaza ubwiza bw'Imana bibaza hari bajya abantu badugije intebe barize bakumbaga banazikorera bakazishira ku mutwe ariko w'ikintu yaciye avuga tuza tubwiza bw'Imana bugaragarira aho tuba tutahindutse ati nta bwiza tivyategezwa ko bugaragarira aho uba warahindutse kari uzana ubwiza bw'Imana tinabije bibera mu mashengero gusa ni emotion nibigumbagumba nawe niko byumva ako kantu uvuze niko je nahise nanakabonye ko ncanda ari ikintu ndiko ndanandika navyise ngo I want to be like ni nko kwishushanya ni nko gushaka nk'ubu ngo ndakwereke ngo ni nko gushaka nk'ubu ngo umbone yuko ndi inzobe kandi nsanzwe nirabura ntagire na mukorogo nisiga canke nibiki mugabo ukamenga no kubwira ati gerageza umbone nk'umuntu w'inzobe kandi ndirabura nukuvuga ngo bashaka kwerekana yuko bagororotse ku nguvu bakavyerekana ku muntu w'inyuma oro iyo bakora ibikorwa bijanye no kugororoka abantu bona bibabonamo Bibiliya ndivuga ngo genda mube umunyu wisi nukuvuga kuba umunyu wisi canke kugira ingeso nziza simaka ngo nce hajya kwibarabara ndi mu modoka igenda akora publicité ngo narakijijwe ngo mwese mubimenya oya ahubwo ibikorwa je nshobora kuba ndiko ndakora ndashobora guca ahantu umuntu seriously umuntu akijijwe ashobora guca n'ahantu utanamuzi muhuriye for the first time muhuriye muri bank ukavuga ati this one yararokotse atanaho umuzi muyaze rimwe gusa kubera iki ingeso z'umuntu ibikorwa akora nibyo bimuvugira kandi ibyo byo uraze ko bifata muri segiteri nyinshi nimwe nakubwira cyangwa umuntu ntaco bimaze ngo none nk'ubu bimaze iki ngo ngende ndarata ngo ndi umujournaliste ngo mwiza kandi ntariwe ahubwo mu gihe no bandiwe abantu bonyene barashobora kwibana ati uno muntu ire professionnel cyangwa n'umujournaliste mwiza muga ntibikene ngo ngere muri bisi ngo nce nkura nk'amakarata ngo mwabonye ngo yaje ngo n'umujournaliste ngo kuko no nkora ibintu ibyo rero ni vy'Imana yanga bijya rero byo kwikorera intebe
kano kwitwara kugira abantu abone kugwa hasi kugenda na Bibiliya hari n'abantu rero bagenda mu birango ngore shango jewe umva ukamenga kwigendana mu ntoki kwiraza ku musego n'abandi baziraza ku musego ngo ni inkota Bibiliya wo iraza ku musego atajambo riri muri wewe umuntu akaza kanayigutwara urumva ntunavyumva nuko were cwanura abantu no gusa niyo Bibiliya kuyisoma reka ntivuze ngo duse na Bibiliya ngo cumenga ndiko ndahagarara kugusa n'igitabo habwo reka duse n'icanditse muri duse n'ijambo ry'Imana dukoreshwe n'Imana dukoreshwe na mpwemehumekera muri twebwe urumva gusumba kuvuga ngo reka niyerekanuka abantu umfite abantu bakino gihe turishushanya bitugeze mu bihe bitebwa umuntu ashobora kumara n'indwi mu mashengesho kandi araya fentaje ukibabuza estoma ho tumye wirira ubugari ngo umererwe neza ubyibuhe nk'abandi ukamara indwi wisonze. Bakonzi bacu murumva yari karatubwira kujyanye n'abantu baja mu masengesho ngo bakica estoma zabo sinzi cyo yashatse kutubwira ngo yashatse kutubwira ko hari abaje batazi igituma bagiyeyo nibaza ko arico yashatse kuvuga nivyo nyene nashatse kuvuga kabisa si bose ariko hari abantu bajayo ari nko kuvuga ngo nerekane ko nagize ibi n'ibi kuri shengero yavuze basi ko hariho kubera ari bari ordre shengero yatumye ico ni kimwe muri vyinshi canke akajayo avuga ati gukizwa canke kugororoka gushingiye kuri ibi nenda kubaza nko kuja nko kwisonzesha indwi yose sivyo hanyuma ndabe nk'ikintu gikunda gufata abantu wereka mvuge icyo arico cyose nko kwisonzesha indwi yose ufise nk'umwana wirukanye ari mwibarabara inzara igire yice ujye urisire yuko amasengesho yawe aza kuduga kwe uwo mubavu uri kuraturira ngo uduge ni nka kotsi kaza usanga bari nka repentance basi kaza kuduga ngo gashike hari gihe usanga basi yarabagize homo ico kintu ari nko kwigaya peut-être ubimani hari ibyaha iyo dukoze bisaba dusaba imbabazi bagenzi bacu warubitse bisaba ko ndakuronda ati fofo umbabarire wa munsi narakubesheye icyo twokijyaho ni umumenga ni birefu ibintu birebire ahubwo harenge ntunteranye n'abapfandimwe muno nk'ubu nguma numva nanje ndiko ndumva vure mu muhamagaro w'ubukozi bw'Imana umbiramwe seriously ntabwo ndiko ndavuga bino bintu ngo ibintu sindabikunda nanje habwo je nanka abantu b'abanyabinyoma gusa wumva umuhamagaro nk'ubu mvuno kuri sinarinzi yuko kino kiganiro tuza kuvuga ibintu nk'ibi ndashobora kuba mu misi za nanje ebana mushobora kubona mpagurutse fire hashe to hatwiki Jere na Jakaria kanota hana ntogera hakubaje ko nakuronse kuri Ndufacom TV. Ari akanonye udustati twawe ndadukurikirana kandi turamfasha turanyigisha. Nonye gastati washize ko indirimbo sinibuka indirimbo wari kura komanta ko indirimbo ngo si zose zihimbaza Imana ni ibintu byuko. None zihimbaza Imana zimeze gute zitahimbaza Imana ni gute? Ico kiroroshe benshi baranakizi dutangura nasa n'abavuze yuko burya mission principale yari yazanye umwana w'umuntu kwisi cange ikintu Imana yaturemeye ujya mwabantu mwe ahanini mu bimenya yuko aka kantu nanje mperutse kukigishwa vuba kandi nasanze ari karako guhimbaza Imana indirimbo rero sasa twari dukwiye kwita mpimbaza Mana arico bita gospel mu rurimi rw'icongereza ni indirimbo zihimbaza Imana indimbo zihimbaza Imana nazo ni biri mu bice ibiri bikoro vyumva hari ivyo bita louer na adorer ivyo ngiye kubyinjiramo cyane no bangire dufate ubundi mwanya w'ikiganiro mugabo uko guhimbaza Imana gushingiye kuri ivyo bintu bibiri bikoro vyumva ni louer na to praise bikoro vyumva ni ukuvuga ngo ivyo bintu bibiri rero bimatanye nivyo biza kuvyara ikintu twita guhimbaza Imana ari impamvu indimbo mpimbaza Imana zikwiye kuba izihimbaza aho havumbaza kirone kuvuze kumva guhimbaza menga ntibisobanutse indirimbo je nemera ko ari indirimbo zihimbaza Imana ni indirimbo zivuga ubukuru bwayo Imana ingana gute Imana ni ikintu ki ese Imana yakoze iki Imana dukwiye kuyitahura gute Imana ibahe Imana igwigwana urugamba rumeze gute yadukoreye Imana yadukoreye ikunda urukundo umuntu rumeze dufise ko yahe masezerano urumva ibiko niko bita guhimbaza Imana kuvuga ubukuru bwayo kubera Imana ni ikintu gitangaje wanashaka handi umuntu gusoma nako nebuka neza hateye ubwoba ujya umuntu nibiburi
nk'ubu guhera mu masa 12 warukwiye kuvuga n'injuro nk'igihumbi uvuga ati mana urera mana urera ukabivuga nk'injuro igihumbi aho niba uri kurashira no mwijuru ngo niko babikora mu gitondo bavuga ibikomangoma ibinyabuzima birahera ibinyabugingo barahera ku musegonde wa mbere avuga ati urera bakubita inkoro hasi bafukama Imana ni ikintu gitangaje cyane twubu rero haraje ibintu byo korosha umva Imana menga n'umujama muhora ati wana chess haru sinze ko marebe no miseza abantu avango no superstar man guko gushaka gukompara Imana na bino bintu byo ngaha nibiki hajye buri kura sitarano hadatsitara ibaze kuba ibinyabugingo baguma ruku niyo mugabisho w'ingabo mu gitondo ku munota ku musegonda urera hanyuma impamvu kano kana abantu barikuye kugamenya twere tuzoba dusanga tubikora nayo kuravye twe tuzi ko tubikora ajya nko mu mashengero nk'amasaha imwe nanje Imana ngweze ko imbabazi nshobora kuba ndi muri abo ariko nasanze abantu benshi no munsi tiko turashaka mbere gukora Imana mu jisho burya hari umuntu yirirwa muhira agasumba ubumaze imisi 5 kundu aje muri eglise baba we rero no kuvuga ngo kiremwa muntu rero kwari dukwiye gufata umwanya ahubwo wo kubaho tuvuga ubukuru bw'Imana kuko wanashaka ibintu twita ivyaha turagerageza ariko burya we ntiwo kwirinda icyaha ngo gishobora ijana kwijana nishatse kuvuga iki burya umuntu yotahura kano kantu kuko Amerika arahimbaza Imana akayubahira iciro ico conyene kirahagije kugira uragwe ijuru simbaza ko ivyaha bitabaho ivyaha gusa tugerageza ntuze sinzi nimba ari Paulo sinzi nimba ari umusiguzi yavuze ngo mpisemo guhora nkizwa n'indirimbo no gushingwa mu umwandisi nuko ariko ayo majambo Paulo hano yarigeze kuvuga ati ndashaka gukizwa bikanka ndashaka kumva icyaha bamba ariko baragwana icyaha nicohera ntikizona hera kugeza Yesu agarutse mugabo umuhizi nubasa nubandanya gwana naco kugira ugitsinda ariko kubera ko tutaragitsinda tutazona gitsinda musi yizuba reka ro basi tubeho tuvuga uburu bw'Imana tureke kubaho mu bujyaje twikororokere uko dushoboye wishuye gaparti kamwe kugira turangize uko turabona hari ya ndirimbo rero sasa reka ndakarangiriza ko sine bwakavuze neza wavuze zidahimbaza Imana nk'indirimbo no kuvuga ngo none nk'indirimbo umuntu avuga ngo ugasanga umuntu ngo umuceri ngo warazimbye ngo ugeze ku 600 ngo mwana ubu ngo kutuma tujya ngo bari bazingo yuko ngiye kugwa mu kinogo ngo ariko naravuyeyo ngo bagiye kuza bambona ngo bajye ivyatsi aho ntabwo uri kurahimbaza Imana seriously izo ni indirimbo zitwa zo nukujaruzanya ni nko guhigana n'abantu bagenzi bawe nkuko menga nibo bakobereye intambamye oro abantu bujye sinabo babi kuri twebwe ikintu kiri kuri kwegwe n'umugwanizi atwirukirango bigatuma nk'ubu wenda kwanga ntari nkwiye kukwanga indirimbo rawana nashaka nyinshi nk'indirimbo zisohoka muri no miss nta nubwo ari gospel ntizimbaza Imana nizivuga ubukuru bw'abantu canke zikerekana ukuntu menga Imana ishobora kugirira nabi bagenzi bacu biciye kuko baratugiriye nabi kandi oro biravye neza taba aribo nako kantu rero nashaka kuvuga ni nyinshi cyane ni nyinshi cyane nawe wa mutsumba baraca barandure ngo abatupfutse bagiye kumaramara ngo bari bazi ko nzoguma mu mpuzi imwe ngo ubumfise porte manto yose saso ne pas nirahari ndumva navuze ntusenga urumvira urakurikirana ibintu byose Ruba ubizi byose kabisa uzogumurikiranira uzuranzanira umbwire basi murakoze cyane bakunzi bacu nukuri atubwiye ibintu byinshi cyane turamushimiye hamijanye n'indirimbo zihimbaza n'izitahimbaza nimba mukurikirana ikiganiro cacu himbaza time ndibaza bimumaze kuvyumva tumaze kuzana atari bake tumaze igihe kitari gito tuvuga kuri deba ijanye no guhimbaza Imana indirimbo zanditse nabi ukuntu indirimbo zihimbaza Imana zimeze ukuntu abanditsi bo bitwaramwo rero mubandanye mudukurikirana ikindi naco mubandanye mukurikirana n'inyigisho hariho abigisha bafise izo nyigisho ukuntu bo kwigisha abantu ngene bandika ariko hari kibazo kimwe uyu munsi abantu ntibashaka kwiga bashaka guhitinga byonye nico kintu nari maze kukivuga nibaza ko ari byo biva ko iki kintu DICO yari karatubwira cameraman mbona ko matuvunira urugo yatumanya murabumaze reka ntadukubite reka uzogaruka tukavuga je ndabona ni byinshi kandi bikeneye ko ibyo bintu uyu munsi biriko birakogwa nabi kubera abantu bimwe ni mu kutamenye ibiri navyo sinzi dushaka warukavuze ucuragasimba turiko turaharanira kumenyekana kubaka izina ngo tube abantu bari famous ariko ntidukeneye kubaka abantu banyabo ejo bazosiga umugani kw'isi isi ikabandanya bakenera n'igihe batoba bahari uno munsi kumenyekana ntaco vyoba bivuze mu gihe abantu bibaza ngo urazwe hano hanze wagera muhira ukarara umunwa wo ubitse
ni birebire reka tubireke hari abantu tuzi ngo baramenyekanye mwe mubona mengana abanyamahoro bavugwa kabisa ariko ubasanze biherereye babaye mu buzima bubi cyane hafi yo kwiyahura ntitwobivamwo ko ni byinshi narabwiye ko iki kintu bita guhimbaza cagutse cyane tuzokwama tukivuga gushika abarongozi bacu ba Ndufacom Company bakidutije akanya ko kuba hano hantu ngo tubwire abantu bijanye na Ndufacom ntuyibeshe uno mwanya dukoze je mba mbona fufa nimbura uteye bakoresha umwanya wawe ne Ndufacom mwubahwe cyane ntababeshera umukobwa wanyu je mba mbona ndanabashimire akanya baduhaye turabubaha cyane mwakoze kunene turabubaha cyane baduha umwidegebyo kugira ngo dukore ibikorwa by'Imana kandi Ndufacom ndayikeza urabona yuko bariko barakorera mu murongo mwiza novuga w'umuvyuro wo kongera gushira abantu mu nzira nziza kabisa kandi n'ibintu byiza je namwe niko ndavuga biratuma societe iba eveye bakamenya umurongo ugenderamo ntitube babandi gusaba gukora byabindi ko ndakubwira ngo tumenyekane gusa mugabo atakonde nifadika dushobora guha abantu hanyuma tunazirikana yuko hano hantu turi bagenzi aha turi hari abandi bivuze ko kandi hano turi hari n'abandi bazohaba niyo mba mvuga ngo dukore ibintu bisa no kubiza ejo nitwa tutakiri no ku isi tuzosiga ikintu bazocwibukirako ni nako basokuru bacu bagiye baraca hano hantu niryo rage bagiye badusigiye DICO ntitwobivamwe icivugo ca Ndufacom ndakikubwire nkuko kuravuga kivuga ngo nkurikira nkumurikire iryo jivugo cyane ninkurikira nkumurikire rero abazodukurikira mu biganiro byose mu bintu byose dukora tugena tubamurikira mbe ko wavuze ko umuntu uze waje ukuri umufana wacu wowe uzi bimwe mu bihakorerwa none vuga ivyo uzi basi kugira numve basi nadukeya ko buri umwana wo mu nzu warupfuze tugaduhereze kuri publicité mugabo ko ariyo ngaha nyene nta kibazo ico nibuka gusa murakora ibintu byo guprintinga ariko reka mvuga ikigezeho ndanakunda cyane uno musi Ndufacom bafite service bariko barigisha ururimi rw'icongereza kabisa ku rugero rukomeye no muvyoro ukomeye mu gisagara ca Bujumbura karibu mwese mwiyandikishe kuko ibyo dukeneye kuba mu byose tutarondeye ubumenyi cyane cyane ngo tumenye indimi novuga gute indimi ziriko zirakoreshwa hano hanze ku isi hatandukanye ejo bizava bitugora no gutembera imipira muri Ndufacom barigisha computer mufite n'ivyigwa vy'ama computers n'ibiki byose birahari nibyo novuga umva ntabitse asha rero genda umwana w'umuhe 5 kuri 5 ndayaguhaye utanga menshi ubwira umuntu butizuruke umugane wawe abutizuruke imfisi zaceye reka turangize akunzi bacu turabashimiye cyane mwari kumwe na Fufa Praise na DICO n'ayandi yose nitwoyasubiramwo ni menshi nibaza ko nzoyarabira mu kiganiro murakoze mwakoze cyane hasta la vista ciao